hahimbazwe kandi hashimwe umwami kubwo indirimbo zose z'igiciro ko dushobora kumusenga kuri uwo mugoroba kandi tukumviririza hamwe ijambo ryiwe. turabizi yuko iyi si wacu si igihugu cacu, ariko turondera iyizoza, turondera ico Imana yasezeranije kandi turabirindiriye nk'uko Aburahamu yabikoze. natwe turarindiriye kandi turabizi yuko iminsi igenda yihuta, vuba tuzoba turi hariya impande yiwe. uko niko kwizera kwacu kandi nibwo bushizi bw'amanga tugira, nibyo byizigiro tugira mu Mana nzima. hano mu muhanuzi Ezekiyeli haranditse mu gice cya 16 ku murongo wa 59, Ezekiyeli 16:59. aha ni Imana ibwira ubwoko bwayo, kuko ariko umwami uhoraho agize ati nzokugirira nk'uko nawe wagize, wakengereye indahiro wica isezerano. umurongo wa 60, yamara nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe cy'ubuto bwawe, kandi nzogushiriraho isezerano ry'ibihe bidashira. ego iki ni ikintu cy'igitangaza twabiririmbye kandi dushobora no kubisoma. ibyo Imana isezeranije irabigumya koko. igihe igize isezerano ibishaka no kuryubaha. twebwe nk'abantu turashobora kunanirwa, kandi ubwoko bwa Isirayeli nabwo bwarananiwe, ariko niyo yonyine itihenda itananirwa. umurongo wa 60 ngo yamara nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe cy'ubuto bwawe, kandi ngo nzogushiriraho isezerano ry'ibihe bidashira. ibyo rero turabyizera n'imitima yacu yose. ibyo Imana yatanguye irabikora, kandi isezerano yakoze irarizigama. birashoboka nk'uko namaze kubivuga, ibidashoboka ku bantu bishobokera Imana. ku Mana ibintu byose birashoboka. hano muri Zaburi 105 uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga muri Zaburi 105 hano ku murongo w'8 aravuga, umurongo w'8 ngo yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama yibuka uko urugano rugenda rukurikirana gushitsa ibihe igihumbi. umurongo w'9 niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka. umurongo w'10 akayongera kuri Yakobo ayitsindagira, ngwibe icagezwe kuri Isirayeli, ngwibe isezerano ry'intabwe. akavuga ati ni wowe nzoha igihugu cy'i Kanani ngo kibe ishamvu mukubitiwe amabango. aya n'amajambo y'ubwiza y'Imana. turabizi yuko uyu mwanditsi wa Zaburi arabivuga hano. yarazi ko ibyo Imana isezeranije irabikora. aravuga ngo yama yibuka isezerano ryayo ibihe bidashira. turabibona yuko imyaka ibihumbi birashoboka ko yarenganye, ariko uko biri kose yama yibuka isezerano, yibuka amajambo ayo yavuze. kandi turabona mw'iyi minsi ingene ayo majambo asohoza. iyo turabye ubwoko bwa Isirayeli, hanyuma tukabona ibyo Imana yasezeranije ko azobagarukana mu gihugu cyabo, turabona yuko ibyo bitegerezwa gushika. nubwo haba kugarariza kw'abansi, ibyo bitegerezwa gukoreka, kuko Imana ishobora byose yarabivuze. bene data n'abashiki banje, nako bimeze kuri twebwe. nta muntu n'umwe ashobora guhindura ibyo Imana yasezeranije ku ishengero umugeni. ibyo yarigeneye bibishikanako, kandi nta muntu n'umwe azoshobora kubibuza.
nubwo abansi bahaguruka bakabigwanya, ariko ibyo Imana yasezeranije izobitanga. Ibyo Imana yasezeranije niko umwanditsi w'indirimbo aririmba avuga ngo biguma uko, nubwo ijuru n'isi byovaho, Imana yo igumya ijambo ryayo. Imana irarikora. Birashoboka rimwe na rimwe biba bitandukanye n'ibyo twe tuba twibaza twiyumvamo cyangwa ibyo tuba dushaka kubona, ariko ishikira uburenganzira bwayo, izokubaha isezerano ryayo, izogumya ubwizigwa bwayo. Ni iby'ingirakamaro cyane yuko tuguma turabizigirwa kuri yo, tukifatanya n'amajambo yavuze isezerano, ntituricagagure, ariko tumenye ko atari umuntu yavuze, ariko ko ari Imana ishobora byose, mbere no mu minsi yacu. Rero kuri ibyo ndiyumvira yuko turi abashima kandi turanezerewe, imitima yacu irahoza, nubwo rimwe tutaba tubishaka kunezerwa, ariko ku rundi ruhande iyo turabye ibyo Imana yakoze turashobora kunezerwa, tukanezerwa imbere mu mutima, hanyuma tukazanira icubahiro, gusengwa no guhimbazwa Imana. Ni kuri ibyo rero niho mu buryo bushasha twaje kuno mugoroba, ndizera yuko aza kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Turahaguruka ubu rero ku bw'isengesho twese hamwe. Mana yizigirwa, turagushimira n'umutima wose kubwo iyi minsi, kubwo aya masaha, kubwo ibi bihe. Mwami turagushimira, ntiwagiranye gusa isezerano n'ubwoko bwa Isirayeli, ariko washizeho isezerano rihoraho hamwe natwe mw'iyi minsi, kandi wibuka isezerano ryawe, ntuzorihindura ngo ribeho, ariko ibyo wavuze rimwe uzobigumya. Ijambo ryasezeranijwe urarisohoza, Mwami. Kubw'ibyo rero turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza. Turagushimira Mwami yuko utwemerera mu buryo bushasha kuba turi hano kuri mugoroba kugira ngo duhimbaze izina ryawe ry'ubwiza. Mwami uri Imana yacu, ego Mwami, imanza zawe zikwiragira mu isi yose Mwami, ariko n'ubuntu bwawe buri ku bantu bawe. Duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza kandi turagusenga, tuguha icubahiro wowe gusa, kuko wowe uri Imana yacu, uri Imana y'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Mana warabahamagaye, ubahamagarira mu gihugu cyabo, kandi ushize ikiganza cyawe kuri bo, kandi uzobana nabo, uzonabana natwe Mwami. Turaguha amashimwe, dushimira izina ryawe ry'ubwiza kandi gitangaza Mwami. Dushaka kwishimagiza, ariko dushaka gushimagiza ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe. Turagushimira kuva mu bwina bw'imitima yacu, kubw'amajambo yawe, kubw'aya majambo, kubwo isezerano iryo wagiranye natwe mw'iyi minsi n'ubwoko bwawe. Icubahiro, gushimwa, guhimbazwa bibe ibyawe. Turagusabye ngo uhezagire abo bose badashobora kuba hano kuri uyu mugoroba, uhezagire ubwoko bwawe bwose mu kibanza aho hose bari, aho bose bashobora kuba bashwiragiye, ariko urazi n'imitima yabo, kuko uri Imana, uri Imana isesangura ikamenya imitima yose. Urazi n'imitima yacu kuri uyu mugoroba. Turaguhimbaza kandi turagushimira kuva mu bwina bw'imitima yacu. Haleluya. Wakire ubwiza, wakire amashimwe, wakire no gusengwa mu izina rya Yesu. Amen. Nous aurions pu continuer à chanter. Twari kuba twabandanije kuririmba, sinigeze mpagarika guhumuriza amaso, nkasubira nkaraba yuko atawe yagiye, ariko bigira neza kuririmbira Umwami, kuririmba by'ukuri biva mu bwina bw'umutima, mu kuzura kandi no mu kwiyumvira ibyo yadukoreye ku bw'ubuntu. Twese mu by'ukuri
a fait de grands. imana yakoze ibintu bihambaye. J'ai aussi lu dans na ce cantique que nous nanasomye mu ndirimbo iyo tutaririmbye nanasomyemwo kandi havugwamo ngo uzotsinda mu buryo bukomeye, ngo nubwo intambara iba igikomeye biba bihagije gusa ko tudatakaza ukwizera kandi ntiturabe ubushobozi umugwanizi afise. Bihagije kuraba ku musaraba, tugahanga amaso ku musaraba aho intsinzi yamaze kubonekera guhera kera, aho abansi bahunga, aho ubushobozi bw'umwiza bwabura. ngo ngomba kwegera imbere mu ntsinzi nubwo umutima wanje ukomeretse, nubwo ngwa hasi nkanyerera, nubwo mbabazwa by'ibwina, ariko nubwo biri uko misi yose ukwiye kuvugwa ngo intsinzi ku nzira y'intsinzi. Nta kintu na kimwe gishobora kunkura kuri Yesu. Amen. Jya imbere ugana hejuru uja mu ijuru. Abanditsi b'indirimbo hari ikintu biyumvira ko bandika indirimbo zabo. Aho rero nimucike intege mu kugwana. Arabandanya gusoma indirimbo ngo nguma ku musaraba n'ukwizera, sintinya igitutu c'urupfu nubwo byose biba bimaze gutakara. Nesha mbona igitsibo c'intsinzi kikayangana hariya hejuru mu ijuru gitangwa n'umwana w'Imana. Niyo mpamvu nyamukuru y'ukwizera kwacu, kuzobona ubwiza bw'Imana. Nimba rero hamwe n'ibyo dutwaye ubushizi bw'amanga, tuzi yuko koko tuzoba turiyo, aho rero turashobora kuvuga dushize amanga ati ni giki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana rwagaragaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Nta kintu na kimwe kandi nta muntu n'umwe, kuko ingingo y'Imana ibifise agaciro mu bihe bidashira. Ibyo rero byatushikiye ko mu buryo bumeze neza cyane bushoboka. Twumvise ijambo ry'ubwiza muri Ezekiel 16, nabandanije gusoma kandi naho aravuga ku murongo wa 62, Ezekiel 16:62. Mais de mon côté, je conclurai une alliance avec toi. Nuko nzogushiriraho isezerano ryanje que je suis le Seigneur. Maze uzomenya yuko jewe ndoraho. Umurongo wa 63. Afin que tu te souviennes, kugira ngo ubone kwibuka, utetegwe, ntukureko n'umunwa ku bw'isoni uzoba ufise ninaheza kuguharira ibyo wakoze byose. ni ku mwami uraho agize. ndizera yuko turabye ibintu byose umwami avuga, nta muntu n'umwe muri twebwe asigarana akaryo ko kuzuza umunwa, ariko nk'uko byanditswe ngo hubwo ngo umuntu ashatse kwishimagiza yishimagirize mu mwami. Abi Korino ba mbere 1:31. nta n'umwe muri twebwe asigaranye, nta n'umwe canke ubundi yoba yagize ubuntu mwimyerezo ubuntu bw'Imana, yoba yinjiye mu isezerano n'Imana agashigwamwo
il y a rien dont nous nta kintu na kimwe dushobora kwishimagiza keretse ubuntu bw'imana yacu duhagarara déshonoré par Dieu. Je dois me rappeler ntegerezwa kwibuka nk'uko mwenda Abraham yabisobanura que Dieu ko a fait une alliance imana yagize isezerano Abraham na Aburahamu condition. atagisabwa na kimwe. Dieu n'a pas dit Imana ntiyavuze ngo nje ndakora ibi nawe ukora bijya aurait fait un marché avec ngo bagire ibyo kumvikana. Oya, Imana yafashe Aburahamu a fait une alliance avec lui, igirana isezerano nawe imuha amasezerano hanyuma imurungika mu rugendo. lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Igihe Imana yaha amategeko Mose na Isirayeli yagiranye isezerano, misi yose yari utegerezwa kandi ntutegerezwa n'ibindi. Ibyo Imana yabikoze ku bw'impamvu ikurikira, kugira ngo itwereke imero y'ukugwa, imero idashobotse muri iyo tudashobora guhagarara imbere y'Imana ngo twiyerekane imbere y'Imana, hanyuma itugirira ubuntu kugira ngo twinjire mu isezerano hamwe n'Imana iryatanzwe naryo atakintu na kimwe gisabwe n'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Byahimbaye Imana gukora ibintu nk'uko, kandi twarabivuze hano, ntitwokabaye na rimwe tumenya yuko twakoze icyaha yoba bitari byanditswe ngo ntutegereza gukora ibi, ntugakora ibi, ngo uwukoze ibi aba atsinzwe imbere y'Imana. Nicyo gituma ibyanditswe byera biravuga ngo ukumenya icyaha bizanwa n'ibyagezwe. Abaroma 3:20. Iyo ibyagezwe bitaje ntitwonamenye icyaha icyo ari cyo, ariko ntitwonamenye n'agakiza n'ubuntu icyo kigongwe icyo ari cyo, ntitwomenye icyo bisigura ibyo bintu byose. Nicyo gituma dushobora gusa gushimira Imana yigoye cyane ku bw'abantu, hanyuma igakurikira n'ubu ikabikijyana inzira tudashobora gutahura, tukavuga mu kwizera ati iyi ni inzira Imana ijyana natwe. Twese twabisomye hano, twasomanye nawe ku murongo wa 59 Ezekiyeli 10:6. Kuko ariko umwami uhoraho agize ati nzokubwira nk'uko nawe wagize, wakengereye indahiro wica isezerano. Umurongo wa 60 yamara nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe c'ubuto bwawe, kandi nzogushiriraho isezerano ry'ibihe bidashira. Hano hariho ibintu bibiri. Ku ruhande rumwe hari isezerano rya kera, muri uwo mwanya iryo gihe rifatira kuri Isirayeli. Hanyuma ngo nzoshiraho isezerano ry'intahava. Ibyo Imana yakoze muri Kristo Golgotha si ibintu byo mu bihe gusa, ariko nibihoraho byo mu bihe bidashira. Rero twinjiye muri iryo sezerano rihoraho hamwe n'Imana. Umurongo wa 61 muri Ezekiyeli 16 ngo nawe niho uzoca wibuka ingeso zawe, ngo ibikorwa byawe ibyo wakoze byose ukamaramara. Aho nzokwakirira bene nyoko, bakuru bawe na barumuna bawe, kandi nzobaguha bakubere abakobwa, ariko si kubw'isezerano ryawe. Umurongo wa 62 nuko ngo ku ruhande rwanje nzogushiriraho isezerano ryanje, maze uzomenya yuko jewe nduhoraho.
nous pourrions nous plonger dans le turashobora passage de l'Écriture. kwinjira muri uwo murongo w'ibyanditswe. ku ruhande rwanje murashobora kubyizera, iminsi yose mba shaka kwibuka Il m'a ko été dit nabwiwe ngo egeranya ubwoko bwanje, egeranya abantu banje, abo nagiranye nabo ikimazi n'isezerano. Muri Zaburi 50:4. by'ukuri uyu munsi bijyanye no kuba ni ubwoko bw'Imana bukorana bukaza imbere y'umwami, qui est prêt buba bwiteguriye kwakira ijambo les paroles de l'alliance ryayo, amajambo y'isezerano, no kwizera Imana n'imitima yabo yose, pas seulement atari gusa ibintu bijyanye n'inyigisho. Ni byiza, ni byiza, ni nk'igiti cy'umugongo, on n'est pas fait ariko ntitugizwe n'igiti cy'umugongo gusa, hakwiye ko habaho n'izindi ngingo kugira ngo un corps. umubiri ukwire. nicyo gituma Il est nécessaire que nous ni byangombwa ko unissions dukorana turi imbere y'Imana, hanyuma tugatangura gushyira imbere y'amaso yacu ibyo Imana l'alliance yakoze mu isezerano, iyo yagize ubwayo igiranye natwe, sans nous demander tutibajije toi ni yaba kuri wewe cyangwa kuri jewe. Ntitwari turi hano ku isi, ariko uko Imana yabona ibintu, twari en Christ. turi icyo gihe muri Kristo, kuko uko niko byanditswe. kandi nicyo Mwenda Branham yamye ashimika ko ngo En lui twari muri we lorsqu'il luttait à igihe yagwana i Getsemane, twari muri we igihe yapfa i Golgotha, été enterré avec lui, Twa- enseveli, hambanywe nawe, turazuranwa nawe, nous été transportés. twajanywe mu ijuru nawe. Si nous nimba ariyo niba rero tuzuba turiyo umunsi umwe, nuko twarye turiyo, kuko ubuzima bw'Imana ntibwigeze butangura, ariko bwamye buri uko la pensée de Dieu, bwamye bari. kandi mu byumviro by'Imana, umugambi w'Imana, nous avons déjà été twari turi ngaho aho ashaka ko tuba. pouvons peut-être pas kumbure le comprendre. ntidushobora kubitahura mu buryo bwuzuye, ariko C'est ainsi. uko niko biri. Et parce que Dieu kandi kuko conclut Imana, j'ai failli dire mpaze kuvuga ngo une alliance isezerano ryo ku ruhande rwayo gusa, nimba inabikoze nabyo biragororotse, n'avons pas été consultés. ntitwabajijwe. kandi nubwo biri uko rero, twaramenywe Cette alliance ko twamenye ko iryo sezerano ryadushiramwo natwe, et que nous appartenions kandi ko guhera ubu turi ab'umwami ibihe byose, ibihe bidashira. Amen. J'ai lu dans l'Ecclésiaste nasomye mu au chapitre musigozi 6 imbere ou 3 versets imirongo nk'ibiri canke 3, du verset 10 donc Yo- au chapitre 6. musigozi 6 umurongo w'10. Tout ce qui arrive est décidé d'avance. icyabayeho cyose izina ryaco L'ordre de l'homme cyagiswe est fixé kera, d'avance. birazwi umuntu icyo ari cyo, Et personne ne peut demander compte à ce kandi yuko adashobora kurwanya iyimurusha ubushobozi. verset 11. Certes, umurongo wa 11, le bavardage ko hari ibintu byinshi ne fait bigwiza ajouter à la vanité. bitagira ikimazi, none byungura umuntu iki? L'homme en retire-t-il? None Verset 12. Car byungura umuntu iki? umurongo wa 12, ce qui est bon none ninde yomenya icyo umuntu akwiye mu kubaho kwiwe de sa vie futile iminsi yose yo kubaho kwiwe kubusa? à l'ombre amara ari nk'igitutu, comparable à l'ombre. ngo agiranywa n'igitutu. Connaître à l'ombre. none ninde yobarira umuntu ibizoba inyuma yiwe munsi y'izuba? Vous savez que cette urabizi yuko uyu mugabo yari afise ubwenge butagereranywa. et il est dit d'ici hano rero aravuga ku murongo w'10 ngo qui arrive icyabayeho cyose, mu gifaransa ngo igishika cyose, mais longtemps à l'avance. ngo cyagenywe Cela aussi kuva a kera été imbere y'igihe. souligné
izina ryacu cyagiswe kera. Rero turizera ugutoranya kw'Imana mu buzima bwacu. Umurongo w'icumi ngo kandi ngo guhera mbere na mbere ngo haba hazwi ikizoshikira umuntu. Mbega twese two kwizera ivyo biri uko rero ndashobora kwibaza ati none ni kubera iki ntegerezwa kubaza ibibazo Imana bifise iyihe mpamvu kahise bifise iyihe ntumbero? Byose niba biba bishinze n'Imana, bishinzwe n'Imana. Niba bishinzwe sishobora guhindura ibintu by'Imana. Ntibihomoka, birashinze, birakomeye, nuko nyine bimeze neza. Rero nimba dushobora kubinyiganyiza tukabinyiganyiza, none hosigara iki? Nta kintu na kimwe cosigara, byose byoca bitembagara. Duhagararira kuri aya majambo, tugashimira umwami yuko aya majambo yanditswe kugira ngo atwigishe, aduhumurize kandi atugabishe kugira ngo dukomezwe, hanyuma tugane imbere mu mwami. Abaroma 15 umurongo wa 4, hano mu Musigozi 6 ngo ibishika byose biba byagenye kuva kera, kandi guhera mbere na mbere haba hazwi ibizoshikira umuntu. Ivyo nta nkeka ivyo bimaze gushirwa bibari yuko tuzoba turi hano, yuko muzoca muri kino gihugu, yuko mwene data azoba yaje, yuko twese tuzokizwa, ko ubuzima bwacu buzoba bufise ico gifise c'ubumana. Byose byari bishinzwe. Ego none nindashaka kunyeganyiza rero ngo ahindure ibintu? Ninde ashaka kubohora ibintu abibohora? Niba Imana yabishinze nk'uko, dushimire Imana ko yabikoze uko, kuko aho no ukwizera kwacu gushimikiye. Niba umuntu wese yoshaka kunyeganyiza akanyeganyiza ibintu byose Imana ikora, agasura kubikora ukundi akabisambura, none ni kitoba rero? Oya, ibintu Imana yakoze birashimitse, birashinze, ibihe byose bihoraho, kuko yabigihisemo uko nyene. kandi ndabisubiramwo, aho no ukwizera kwacu gushingira, kandi no ukutizera kutuviramo. Aho ukwizera kudufatiye, ukutizera gutegerezwa kutuvamwo. Amen. Nta nkeka, kuko ukwizera no kutizera ntibishobora kubana. Kuri twebwe nta nkeka ntibishobora kujana. Haravugwa no ku murongo w'icumi ngo kandi ngo nta muntu n'umwe ashobora kugwanya iyimurusha ubushobozi ku isi. Iyo rero ni Imana yaginye ibintu byose mbere na mbere. Ibyo rero ku buzima bwawe no ku buzima bwanje, ninde yoyibaza ngo yisigure? Rimwe tuba tuhengamiye kuyishavurira, atari mu bibi. Mfise ikintu kimwe gusa ku mwami kinkora ko atari inyigisho, atari ubutumwa gusa, ariko ko basi dushobore kumva ukuba hano kwiwe mu buryo nohatse kuvuga ngo hano tukaba kubona ukuba hano kwiwe mu buryo bugaragara ku maso, kuko byari bimeze ku izono rya kera. Igicu c'ubwiza bw'Imana caraje, hanyuma kiza ku ihema ry'ibonaniro ry'uhishurirwa. Umuntu wese arabimenya, byari bibonekana. Umuntu wese yarabizi ati ubu rero umwami ariko abwira Mose. Abantu bose bari babizi, ntibyari ibintu byo gutomboza. Ariko igihe ico gicu c'ubwiza cafata ikibanza imbere y'ihema ry'ibonaniro canke ryo guhishurirwa, abantu bose barabimenya ati Mose ari hariya, ari imbere y'umwami Imana, kandi umwami ariko aramuvugisha. Igihe aza gusohoka, aza kuba afise ijambo ry'Imana ryo kutuzanira. Rimwe na rimwe ndibwira ati byo bari byiza yaba umwami Imana yoduhaye kuba nk'uko akaza kugaragara kwiwe, nk'uko kugaragara kuba no kwiwe hamwe n'Imana. Ibyo byose birashoboka. Ndizera yuko imugoroba hari ikintu numvise ku ikasete muri Data Branham, aravuga ikintu kizwi
cyane ngo imana yari ifise amahirwe uburyo nka bubiri cyangwa butatu bwo kwishura cyane bwo guhura n'abantu. Hanyuma akavuga ngo hamwe yari hamwe na Urimu na Tumimu, ni kuvuga umuntu yaraza akazana nk'indoto cyangwa ubweshoregwa cyangwa ikindi kintu. Aho rero yategerezwa guhagarara imbere y'umuherezi mukuru, hanyuma akavuga ibyo ategerezwa kuvuga. Hanyuma iyo atamuco n'umwe w'indengakamere wakaka kuri Urimu na Tumimu, uwo muntu yashobora kwica agenda ateterewe, kuko yaba ari we yari karavuga, ntiyaba ari Imana. Umugabo cyangwa umuntu, uwo muntu yamenya biciye ku nyishu y'Imana cyangwa biciye ku kwihorera kw'Imana ingene bimeze. Iyo Imana yihorera, uwo muntu yashobora kugenda, byose bikaguma kwa kundi byari biri. Hanyuma ugasanga umwijima wahagumye, nta nyishu y'Imana yibonetse. Ariko nubwo biri uko, uwo muntu biraba cyangwa abantu baba bahawe inyishu, kuko no ku Mana haba hariho inyishu iyo yinumiye. Ubwo birimeze nk'uko bisigura ngo ntiyavuze. Ibyo rero biduha kwiyumvira, kwibaza, hanyuma tukikoma kugikiriza, tukavuga tuti mwami, bisigura yuko twazanye ikintu cyacu bwite, icyo twategereza kugira ku mutima, nimba ateko bimaze kugira kumera. Cyari iki cyifuzo ngo by'ukuri guba hano gutumbereye kw'Imana, ukwemeza kutihenda cyangwa kutananirwa kw'ijambo ryayo bishimangiye mu kubano kwayo. Aho rero ndasubiramwo ibyo Mwenda Branham yavuze, kugira ngo ntagire umuntu yumvira yuko ngaha ngo ndabitanze ndabyiraritse, ariko nawe afata uko n'umutima we wose akavuga ati, mwami, nyemerera kuri uyu mugoroba ngo nereke umunyabyaha wese inzira y'agakiza, buri wejejwe wese ndamwereke abe icyo ugomba ko aba. Hanyuma akazana iyo mitwaro yiwe ku mwami n'icyifuzo cy'ibwina, ngo igikorwa cy'Imana icyo agiye gutangura. Mbere yari ni kimwe mu byo nagize nk'umugabane muri icyo gihe. Igikorwa cy'Imana kiba gifise ikintu cyo gutanga, cyo kuvuga ku muntu wese, cyo kuzanira ibyo ari byo byose ku ari we wese aba yaje mu makoraniro. Kandi mu bwina dufise icyo cyifuzo nyine twese, ntidukorana gusa kugira ngo turirimbe indirimbo zimwe zimwe, nabyo bigize umugabane w'ibintu byose, ntacyo bitwaye. Ariko ntibikwiye kuba ariyo mpamvu yo gukorana ngo tuze hamwe, byo kuza hamwe by'igihe kirekire. Oya, hari ukudahazwa kwera kwadufashe gushika yaho aho tuzohagirizwa n'Imana bikashika mu burebure, aho tushobora kuvuga n'umutima ubunyakuri tuti Imana niho yariri, kandi yakoze ibi, yakoze na biriya. Twanavuze kuri ibyo. Mbega umwami yoba yakoze hehe ikoraniro na rimwe ntihabe ikintu na kimwe kibe hehe? Ahantu hose yinjira mu nzu, agakiza karashika mu nzu, yaba ahuye n'umuntu aho ariho hose cyangwa icyo cyose. Ntiyigeze aba umunsi n'umwe ikoraniro igikorwa cy'Imana, Imana idakoreye abantu kandi idahuye nabo. Icyo nicyo twifuza. Twifuza, duhahamiye ko umwami aza guhura natwe uyu munsi naho. Mbega niye nzira kugira ngo tubigeremo?
la foi. bitegerezwa kuba ari ukwizera. Nous attendons turindiriye toutes les promesses s'accomplissent. yuko amasezerano yose asohoza, kandi ibyo nibyo tubona. Mais ariko si nous voulons être tout à fait réels, niba tugomba kuba by'ukuri abanyakuri nk'uko turi, abstraction faite de toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites pour lesquelles nous ibintu byose by'igitangaza Imana yakoze turabishima. Nta kuntu na kumwe hano hobaho kudashima, ariko twokunze yuko umwami irindi rimwe akora ibyo yasezeraniye mu ishengero. que cela se fasse pour Israël, ibyo bikoreke kuri Isirayeli, bikoreke mu mahanga, yuko abantu basubira gusangwa mu mero, nk'uko umwami yabivuga ngo igihe umwana w'umuntu azokwishurira c'était du temps de Sodome. bizoba bimeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu na Gomora cyangwa mu minsi yo kwano. ibyo byose biri ngaho, ariko si byose. Cela s'accomplit sans que ibyo nous ayons à faire bisohoza pour y croire. tutagize no kwihata ngo tubyizere. Toutes les choses ibintu qui ne sont ibintu byose pas avec l'Église bidahuje n'ishengero ry'Imana nzima birasohoza ibyo, tutarinze à y contribuer. kugira ikintu na kimwe dufashamo dutereramo. Mais c'est là que nous arrivons. ariko rero niho tugera ku gaciro nyamukuru. Que Dieu a promis ibintu Imana yasezeranije ne ishengero s'accomplissent absolument pas sans nous. ntibisohoza na gato tutarimo. aho rero niho hari itandukaniro hagati y'amasezerano yose ya rusangi Dans tous les domaines, mu bintu byose, mu bice byose byose birasohoza. ibyo byose birasohoza tutagize icyo dukoramo, tudakeneye kubigiramo ukwizera gukomeye. ariko mu ishengero ho nta kintu na kimwe mu bintu Imana yasezeranije kiba à moins kiretse que nous, afin que nous agissions conformément à sa parole par la foi, kugira ngo dukorere ku ijambo ryayo mu kwizera, par sa parole, dufatiye Imana ku ijambo ryayo, hanyuma tukayishimira ko yamaze kubikora kugira ngo ishobore kubisohoza. mbese twabitahuye, ibisigaye nabyo bisohoza tutarimo, bica ku ibubafu n'iburyo canke à droite, à notre droite et à notre gauche. ibubafu bwacu canke iburyo bwacu, canke naho turabimenya nyene mu buryo buri uko biba bimaze gukoreka. ariko Ce qui doit se passer avec l'Église, ibitegerezwa kuba ku ishengero de nous bivana natwe qui faisons partie abagize de umugabane l'Église. mu ishengero. Dieu ne pourra être efficace Imana ntishobora kuba ihagije mu ishengero kiretse biciye ku ishengero nayo nyine ubwayo. ibyo rero bisigura ngo membre ingingo zose umuntu wese ku giti ciwe à la disposition. ategerezwa kuja ku ruhande rw'umwami. Qui d'entre vous ninde muri mwebwe yoba yariyumviriye dont nous devons uburyo dutegerezwa kuja ku ruhande rw'umwami? non pas que nous fassions atari uko des projets, ngo dukora imigambi, ibyo nibyo ari byiza, ariko ko turondera tukabona imbere muri twebwe, tukaronka gufatanya n'Imana umuntu wese ku giti ciwe, kugira ngo bifatiye ko gufatanya umuntu wese ku giti ciwe n'Imana, umukozi umufatanya n'Imana, hashobore kuboneka amerekezo, uburongozi butumbere bwamwe mu yera hagati muri twebwe, afin que le Seigneur kugira ngo umwami ashobore kwishimagiza kandi yemeze ijambo ryayo. ni bangahe d'entre nous veulent repasser muri twebwe bagomba gucisha ibyo mu mitima yabo, bakabyumvira ko, bakabizirikana ko si uko ari babiri cyangwa batatu gusa babyitwararika, ariko mais que nous disions ni uko tuvuga gusa twese tukavuga mu masengesho tuti Mana yizigirwa. dushaka que chaque promesse ko buri sezerano ryose iryo wakoze wahaye ishengero s'accomplisse aussi rinasohoza elle. biciye kuri ryo kandi muri ryo. Nous sommes ici turi hano, ta disposition. turi ku ruhande rwawe, Nous à prier, twigishe gusenga, twigishe kwizera kandi no kwakira tu l'attends. nk'uko ubitwitezeko. Je pense ndiyumvira ko Imana nous devra alors
pas la réponse. ntizoba idufitiye inyishu ahubwo izishura Parce qu'il kuko a en effet donné les promesses, yatanze amasezerano atagisabwa les kandi simplement liées ko yayafatanije gusa no kwizera atari ku bintu ducamwo ariko la foi. no kwizera. Si les promesses de Dieu, nimba amasezerano y'Imana, iyo amasezerano y'Imana yavana n'ibintu ducamwo, personne nta muntu n'umwe ne les aurait vécues. yopfuye yabayemo. Abantu bose bari kuraba bakaraba ibintu bacamwo. Elles sont détachées Oya, de tout. ayo masezerano ahomuwe kuri ibyo bintu byose. Ariko natwe ndimvira naje ndabyibwira kuri jewe ubwanje, dutegerezwa kwihomora ku bintu Nous lire ducamwo bitubohera de Dieu, bituboha nous l'avons entendu ce week-end. kandi n'ubufasha bw'Imana nk'uko twabyumvise, Des liés du Seigneur. tukaba aboshwe ku mwami, tukaba imbohe z'umwami, ariko ababohowe n'Imana hanyuma tukibera abafungwa imbohe ziwe z'umwami kugira ngo yikorere kugumba kwiwe biciye kuri twebwe nk'uko bihuje n'ijambo ryiwe n'ijambo ryiwe. na nkeka ni kubw'ibyo anditse mu Bikorino ba kabiri rimwe umurongo wa 20 n'umurongo wa 21 ngo amasezerano yose y'Imana ni ego na amina biciye kuri twebwe kubwo ishimwe ry'Imana. Ntishobora kudukuramo kuko yadushizemwo, kandi ahubwo gusa tufisemwo umugabane. Dukeneye Imana nayo iradukeneye. Dushire rero ijambo ku mutima hama tuyishimire yuko ibintu byose yabigenye nk'uko nyine yabishatse guhera kera, kandi uko ariko dusoma muri twasomye mu musigozi 3:10 uko ariko dusoma ngo ibi ishikira umuntu babishinze, kandi nta muntu n'umwe yoshobora gusigoza umurusha inkomezi ni umusigozi 3:10. Ndazi umuntu yagwanye n'Imana, haranditswe ngo kuri uwo yagumye anesha, yari Yakobo yagwanye n'Imana, yaniganye n'Imana, yaniganye na marayika umwami, hanyuma aba unesha, aguma anesha. Itanguriro 32:28. Imana yakoze ibyo bintu byose kandi bikora kubwo umukunzi wayo Aburahamu, itanga imigisha abo bose bagendeye ku makanda yo kwizera Aburahamu, bakarondera ubufasha bwabo ku Mana, bakarondera ubuhungiro bwayo kuri yo, hanyuma bagahezagirwa nayo. Umwami ashobora kuduhezagira ku buryo bw'uko umunsi umwe tuzoshobora kuvuga tuti ni abahezagiwe n'umwami. Ukuba hano kwayo bisubire kugaragara indi rimwe, atari mu majambo gusa, canke mu masengesho, canke mu ndirimbo, ariko by'ukuri mu buryo bwumvikana, mu bushobozi, ku buryo natwe ubwacu n'abandi bazobigiramwo umwimenyerezo n'abandi bakabibona. Tuvyipfuje by'ukuri biva ku mutima, tukabitwara ku mutima wacu. Imana irengeye kuba ishoboye kubiduha no biduhereza ku bw'ubuntu. Hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro wadushize mu minsi ya nyuma, ku iherezo ry'igihe cya nyuma c'ishengero, kugira ngo ubu rero twumve ubutumwa bwa nyuma biciye ku ntumwa ya nyuma,
recevoir kugira ngo twakire imvugo ya nyuma y'Imana kandi tugire umugabane igikorwa cya nyuma cy'Imana. Mana ishobora byose, ce qui concerne ton plan, kubiraba umugambi wawe est devant nous uri imbere yacu comme le dessin nk'umugambi d'un architecte. w'umwanditsi w'umugezi. Seigneur, Ariko ubu rero mwami, prendre ingo wowe ubwawe ufate tous les outils ibikoresho byose, suffisants et donne-nous tous ensemble twese hamwe la compréhension uduhe de la vue d'ensemble gutahura no kubona neza umugambi wawe no kubona umugambi wawe mw'iyi minsi. Accorde-nous la grâce uduhe ubuntu de ne pas penser que tout doit kugira ngo nitwiyumvire yuko byose bitegerezwa kuba n'umuntu umwe, ariko ahubwo bikorwa n'Imana. Byose bitegerezwa kuba n'Imana imwe gusa ikorera muri twebwe twese ikemeza ijambo ryayo. Mwami ndagushimira pour tout l'enseignement, kubwo inyigisho yose, introduction profonde kubwo inyigisho kwinjizwa mu buryo bw'ibwina mu ijambo ryawe n'umugomba kwawe. Mwami, qu'une pleine restauration kugarurirwa byuzuye se manifeste au milieu de nous, bigaragare hagati muri twebwe kandi no mu ishengero ryawe ryose, comme confirmation nk'icemeza yuko uri umunyakuri kandi ko ijambo ryawe et que ta parole s'est accomplie. ryasohoje. Mwami Nous croyons dukunda, de tout notre cœur turizera n'imitima yacu yose le fera yuko uzobikora, et que ce faisant kandi passera mu kubikora sans t'arrêter, Nous- mais que nous le disons- peuple de l'alliance, de ton alliance, uzogenda udahagaze, ariko devant ta face, ubwoko bw'isezerano ryawe buzoba bukoraniye imbere yawe. Ntitwumvise gusa, ahubwo tuzonabona ko Imana ari nzima kandi ko yemeza ijambo ryayo. Seigneur, Mwami, nous te prions maintenant, turagusabye ubu rero ku bwa mwene data retourne en Pologne, asubira muri Polonye, no ku bwa mwene mushiki wacu qui w'agaciro revient aussi nawe avec, qui retourne aussi avec son fils. asubiranye inyuma n'umuhungu wiwe. Seigneur, nous te prions de Mwami, venir et d'être turagusabye avec ngo eux. ubahezagire kandi ubane nabo. Mwami, Va devant eux, jya imbere yabo ubashire être une bénédiction aho et faire hariya kugira ngo babe ensemble umugisha, ukore kujya bw'uko nabo bashobora gushinga intahe nubwo ari mu ntege nke, kuko est assez fort wo urakomeye bihagije kugira ngo ukorere mu banyantege nke, mu bikoresho by'ibinyantege nke. Mwami, turagushimira ku bwa bene data bose toutes les sœurs no ku bwa bashiki bacu bose bo mu burengerazuba, bo mu burasirazuba, mu bumanuko no mu buraruko. Mwami, qui nous a donné wewe le privilège waduhaye amahirwe yo kumva, yo kwizera no et de recevoir kwakira toutes les paroles. amajambo yose y'isezerano. Accorde-nous la grâce, uduhe ubuntu, ouvre nos yeux, wugure amaso yacu y'ukwizera kugira ngo dushobore kwitegereza ubwiza bwawe, tubone icemeza kuko c'est toi ni wewe, la donneras. ni wowe uzobitanga. Convaincu, Turabyemezwa ce qui n'arrivera ni à Israël ni au monde ibitazoshikira Isirayeli cyangwa isi yose bizoshikira umugeni wawe. Mwami, mwami wizigirwa, mukwe w'ubugingo bwacu, te remercions. turagushimira. Dufate Avec toi, hamwe nawe, nous, utugire prisonniers imbohe de Jésus-Christ, za Yesu Kristo notre Seigneur. umwami wacu. Mets ta volonté Ushire kugomba kwawe mu mitima yacu kandi wongeremwo puissance, ubushobozi bwawe kugira ngo qu'elle puisse être exécutée bikogwe kubwo icubahiro n'ubwiza by'izina ryawe car satisfaction. no kubwo guhazwa kwawe. Mwami, turi hano, Nous, uduhomore ku bintu ducamwo kandi utwibohereko. Mwami,
que nous soyons sous un seul joug. tube tumusingogo imwe nawe turagushimira ku bw'ibyo Nous pouvons dire, dushobora kuvuga nous pouvons déjà y dushobora kuba tubyizera haleluya kandi turaguhimbaza satani est le grand trompeur. niwe mushukanyi akomeye niwe mubeshi akomeye wewe mana uri umunyakuri turabigushimira Tu es fidèle à ta uri umwizigirwa ku ijambo ryawe kandi urarisohoza mwami udufashe twese kandi tuzoba dufashijwe et bénis-nous. uduhezagire Nous serons kandi tuzoba duhezagiwe ugusengwa b'izina ryawe amen